Uyu munsi ni kuwa gatatu tariki ya 15 Kamena 2022. Ni umunsi w'136 mu minsi igize uyu mwaka, harabura iminsi 199 gusa ngo uyu mwaka urangire. Turi kuwa gatatu wa 24 kuva 2022 yatangira, turi mu cyumweru cya 25 mu byumweru bizaranga uyu mwaka. Tukugezaho bimwe mu byaranze itariki nk'iyi mu mateka y'imikino itandukanye ku isi, maze tukakugezaho na bamwe mu basportifu bazwi bavutse ku itariki nk'iyi. Uyu munsi reka tubahere kuri Oliver Kahn, burya yavutse kuri iyi tariki ya 15 Kamena mwaka w'1939. Ni ikirangirire mu bazamu babayeho mu myaka yo hambere. Yavukiye Baden-Württemberg mu Budage. Uyu munsi Oliver Kahn yujuje imyaka 53. Mwaka w'1975 kandi yinjiye mu ikipe ya Karlsruhe Sporting Club yavuyemo nyuma y'imyaka 12, maze yerekeza muri Bayern Munchen yasoreje mu mupira w'amaguru. Muri rusange Oliver Kahn yatwaye ibikombe 8 bya shampiyona y'Ubudage, 6 by'igihugu, Europa League 1996 na UEFA Champions League ya 2001. Oliver Kahn yinjiye mu izamu ry'ikipe y'igihugu y'Ubudage arisimburanamo na Andreas Kope. Yitwaye neza cyane nko mu gikombe cy'isi cya 2002, yatoye nk'umukinnyi w'irushanwa. Muri rusange Oliver Kahn yakiniye ikipe y'igihugu y'Ubudage imikino 86. Michael Laudrup nawe yavutse kuri iyi tariki. We yavutse mwaka w'1934. Uyu yahoze ari umukinnyi wo hagati mu makipe atandukanye nka Ajax, Barcelona, Real Madrid ndetse na Juventus. Uyu munsi yujuje imyaka 58. Uyu mugabo abarwa nk'umukinnyi urusha abandi wabayeho mu bihugu bya Scandinavia. Yinjiye mu ikipe y'igihugu ya Denmark ku myaka 18 gusa y'amavuko. Yakiniye imikino 100 yitsindira ibitego 37. Yafashije Denmark kwitwara neza mu gikombe cy'isi cyo mwaka w'1998, aho yayigejeje muri kimwe cya kane nyuma yo kubahesha igikombe mpuzamigabane cy'1995. Ku itariki 15 Kamena mwaka wa 2012 yagizwe umutoza wa Swansea City, ayifasha kwitwara neza muri League Cup. Abo umutoza wa mbere uhaye Swansea igikombe nyuma y'imyaka 100 yari ishize. Undi wavutse kuri itariki tutapfa kwirengagiza ni Mohamed Salah. Burya yavutse kuri itariki ya 15 Kamena, avuka mwaka w'1992. Uyu ni rutahizamu umunyamisiri ukinira ikipe ya Liverpool yo mu Bwongereza. Uyu munsi yujuje imyaka 30. Mohamed Salah atangira umupira w'amaguru muri El Makawuluni y'iwabo, ayivamo yerekeza muri FC Barcelona mu Busuwisi. Yitwara neza ari nabyo byakuruye Chelsea kumugura mwaka wa 2014. Muri Chelsea ntiyahiriwe, byatumye imutiza muri Fiorentina, na AS Roma yaje kumugura burundu kuri miliyoni 15 z'amayero. Nyuma yo kuyifasha gusoza ku mwanya wa kabiri muri shampiyona 2017, yaguzwe n'ikipe ya Liverpool kuri miliyoni 36,900 z'amayero. Ikipe y'igihugu cya Misiri Salah yifashije kwitwara neza mu gikombe cya Afrika cya 2017 nubwo batsindiwe ku mukino wa nyuma. Bahirwa kandi gutsindirwa ku mukino wa nyuma w'igikombe cya Afrika cy'uyu mwaka, batsinzwe n'ikipe ya Senegal. Yanajyanye n'iyi kipe mu gikombe cy'isi cya 2018. Muri rusange amaze gukinira ikipe y'igihugu ya Misiri imikino 85, amaze kwitsindira ibitego 47. Bimwe rero mu bihe by'ingenzi tutapfa kwirengagiza byaranze itariki nk'iyi mu mateka y'imikino itandukanye ku isi, byo reka tubere mu mwaka w'1909 ku itariki nk'iyi inama mpuzamahanga y'umukino wa cricket yarashinzwe. Abayihagarariye ni Ubwongereza, Afurika y'Epfo, barateranye barayishinga. 1955 ku itariki nk'iyi umujyi wa Roma wemerewe kwakira imikino Olympique yo mu 1960. 1952 ku itariki nk'iyi Tottenham yanyagiye ikipe ya Manchester United ibitego 7-1. 1982 ku itariki nk'iyi Hongria yaciye agahigo mu gikombe cy'isi. Bwari ubwa mbere mu mateka y'imikino ya nyuma y'igikombe cy'isi ikipe yatsinze indi ibitego bibarwa mu bibarwa 2, ubwo Hongria yatsindaga El Salvador ibitego 10-1. 2001 ku itariki nk'iyi Los Angeles Lakers yatwaye NBA. 2003 kandi ku itariki nk'iyi San Antonio Spurs itwara igikombe cya NBA. Naho 2018 ku itariki nk'iyi Cristiano Ronaldo yaciye agahigo mu mupira w'amaguru. Hari mu mukino w'igikombe cy'isi Espagne yanganyije n'ikipe ya Portugal ibitego 3-3. Cristiano Ronaldo yatsinze ibitego 3 muri uwo mukino, ahita umukinnyi wa kane ubitsinze mu bikombe by'isi 4 bitandukanye, nyuma ya Uwe Sala Umudage na Pele w'umunyabrazil batsinze mu bikombe by'isi byo mu 1958, 1962, 1966 n'1970. Undi kandi ni Miroslav Klose watsinze mu cya 2002, 2006, 2010 na 2014. Icyo gihe Cristiano Ronaldo kandi yabaye umukinnyi wa mbere utsinze mu marushanwa 8 mpuzamahanga yikurikiranye.
Ibyo ni bimwe mu byabaye ku itariki nk'iyi mu mateka y'imikino itandukanye ku isi. Ngiye gutegura nkanabikugezaho ndi Esther Fifi Uwizera. Muri Green Star Engineering ibikorwa bibarizwa architectural works, ibishushanyo bigezweho, amazu ageretse, topoma ku bantu bacukura umucanga, amabuye y'agaciro, amabuye yo kubakisha, nabo turabafasha igiciro kiri hasi cyangwa kiri hejuru bitewe n'uko wifuza inzu yawe, bakabatanga serivisi kuba ubutaka butabaruwe land registration, bakabatanga plot identification, guhuza ibyangombwa by'ubutaka